Nanje ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Imana yo mwijuru irakoze tugiriye ubuntu. Dusome hano mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice 3 turahera ku murongo wa 11. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 3 duhere ku murongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ngiranze vuba wumire kuco ufise ntihagira ugutwara igitsibo cawe. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Uri n'ugutwi niyumve Chumwemu abwira amashengero. Kongereko cete Paulo yandikiye Abaroma ibice 9 duhere ku murongo wa 27. Dusome. Kandi Yesaya asemerera ivy'Abisirayeli ati igitigiri c'Abisirayeli niyo coba nk'umusenyi wo ku kiyaga, amasigarira niyazokira. Uhoraho azoshitsa ijambo ryiwe mw'isi ariringanize kandi arihimbure. Kandi nk'uko Yesaya yavuze kera ati yaba Uhoraho nyene ingabo atadushigarije uruvyaro tuba twarabaye nk'isodomu tukagirwa nk'igomora. Dusome kandi Yesaya 57 dusoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Aravuga ngo umugororotsi ariko araherengetera kandi ntawe ubishira ku mutima, abubaha Imana bariko barakugwaho kandi ntawe ubibabaye. Umugororotsi akuwe mu vyago ashitse mu mahoro. Umuntu wese muri bo yagendera mu nzira igororotse ashitse mu buruhukiro bwiwe. Imana ishimwe. Naya majambo y'Imana rero Imana yashize mu mutima wanje muri ino misi. Iri jambo rivuga ngo ngiranze vuba wumire kuco ufise ntihagira ugutwara igitsibo cawe. N'iri jambo ry'Imana tugiye kuganira ryo kumira kuco umuntu agize gute, ico umuntu afise. Umuntu yumire kugakiza yahawe ngo ntihagire umuntu amutwara igitsibo. Turiko turaca mu bihe vy'iherezo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko dukwiye kuniganira iki kintu co kuba mu masigarira. Twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesaya arasemerera ngo naho Abisirayeli ngo igitigiri c'Abisirayeli coba kinini gute, ngo ariko ngo amasigarira niyazokira. Uhoraho ataba yaradusigiye uruvyaro ngo twobaye nk'isodomu n'igomora. Imana itugirire neza. N'iri jambo umuntu wese Imana imutumirira kuniganira kuba mu masigarira. Yesu nashimwe. Muntu wese yumve yoniganira kuba mu masigarira. Uyu musavyi w'Imana Yohana ahabwa aya majambo abona umumarayika yandikira aya mashengero ndwi. Yarandikiye Efeso, arandikira Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, nahi Filadelfia tubonye, nahi Laodikia. Hose Imana genda ivuga uko ishengero rimwe ryose rimeze, kuko Imana ni Imana ibona, ni Imana itanyegezwa, ni Imana izi bibera mu mitima, ni Imana izi bibera mu migwi, ni Imana ibona umuntu, ni Imana ibona umugwi. Imana nta muntu yoyinyegeza, ahantu hose Imana irahabona. Inyonga z'Uhoraho zigenda mw'isi akaraba umuntu ayitunganiye. Ashitse rero ngaha kuri Filadelfia araryandikira, riboneka ari ishengero Imana yashimye. Imana iravuga ngo ndazi ibikorwa vyawe, wehe nashize urugi imbere yawe guguruye ntawe ushobora kugugara. Ndazi yuko ufise ubushobozi buke, ngo ariko witondeye ijambo ryanje ntiwihakanye izina ryanje. Yesu nashimwe. Ryaboneka ari ishengero rigifise akanovera, ryaboneka ari ishengero naho umenga nta bintu biboneka ryari rifise. Ryari ishengero mu bintu vyo mu mubiri, tari rifise ibintu bigaragara cane. Ntiryari rimeze nk'i Laodikia, ntiryari rimeze nk'i Sarudi, kuko murabona hoho hari hazi ko ari ahantu hakomeye, kandi niko vyari bimeze. Mbere biranabatera n'ubwibone. Yesu adufashe. Mugabo nkuko tubona i Sarudi, ijambo ry'Imana riravuga ngo nivyo uvugwa kuri muzima ariko uri wapfuye. Vyaraboneka
ku maso y'abantu ko ari ishengero rinini, ari ishengero rikomeye. Mugabo Imana isuzumye ibiri muri ryo, Imana isuzumye abantu bariho, ikabona ko ata kintu kirimwo, kuko ni Imana izi ibintu. Iri shengero ry'i Lawodikiya naryo nyene ryari ishengero ryibaza ko rikomeye cyane. Imana iraba isanga nta kintu kiri muri bo, isanga n'abantu bamaze kwivanga, isanga n'abantu bameze nk'akazuyazi, abantu Imana idashima. Ayandi mashengero turayabona, haba ngaha ituwatira, bari bararekuriyemwo ibintu, bararetse harinjiramwo ibintu bukebuke, gusenga ibigirwamana, ibintu vy'ubusanyi, ibintu vy'ubushakanyi byinshi. Hanyuma naho Iperugamo turabona byinshi, naho tuhateba, ariko tugaruke ngaha. Imana irasuzumira ishengero ry'i Filadelfiya, ishengero rigereranywa n'ishengero ryo mu gihe c'iherezo, ishengero kumija ibanga ry'agakiza, ishengero ritivanze n'ayandi mahanga. Naho wamenga abantu bariraba, abantu bari kurishira mu y'inyuma, abantu bari kuvuga ngo mwebwe ntaco mumaze, abantu bari kubona ibintu vy'inyuma umenga nta biriho, ngo ryari ishengero rifise ibanga ryo mu mutima, ngo bari bararonse ijambo ry'ukwihangana bararigumya. Yesu nashimwe. Ngo muraboneka ko mufise ubushobozi buke, ariko witondeye ijambo ryanje, wihakanye izina ryanje. Yesu nashimwe. Bari abantu naho wamenga ntibaboneka, ariko bari baragumye mu ijambo ry'Imana, bari baragumye mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ibasuzumye irabona ko bafise ukuri muri bo, irabona ko atabyaha bahaye ikibanza, irabona ko atabintu ubwisi yariko irabagerageza, nuko harimwo amageragezwa menshi. Umuntu wese ahari yabandanira kuba Mumasigarira. Yesu nashimwe. Ishengero ry'i Filadelfiya, Yesu nashimwe. Umuntu wese ahari yaniganira kumvira ijambo ry'Imana, umuntu wese ariko aragwana intambara yaniganira kumvira ijambo ry'Imana. Imana ikabihweza uyu munsi, Imana ikabihweza ejo, Imana igashishikara ikabihweza, ikagenda irandika. Haleluya. Imana ikabaraba ati hariya i Filadelfiya ntibameze nk'Isarudi, ntibameze nk'i Lawodikiya, haracari umugeni. Yesu nashimwe. Imana irabandikira muri rusange. Ahandi yaravuga ati ariko hariho abafise amazina make. Mugabo ishitsi Filadelfiya ibandikirira hamwe nk'ishengero Imana yashimye, iravuga ngo we Filadelfiya wumire kuco ufise, ngira nze vuba, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda ariko atari bo, ngo nabo nyene bazoza bikubita imbere yawe. Umugabo baze bamenye ko nagukunze. Yesu nashimwe. Baze babona ati hariho abantu bativanga, hariho abantu bameze ukundi, hariho abantu barigumije, hariho abantu bafise ibanga mu mutima badashobora kurirekura. Yesu tugirire neza. None niki kintu Imana twipfuza kuba abantu nk'aba b'i Filadelfiya, abantu bumira kuco bakiriye. Twarahawe agakiza, agakiza karyoshe. Uyu munezero ntawosanga ahandi, uyu munezero ntawosanga mw'isi, uyu munezero ntawosanga mu mabare. Hariya baranezerwa bagatako bakagwana, ariko ngaho umuntu aranezerwa akaja muri mpwemu yera, akumva umunezero w'ivyo mwico. I Filadelfiya haranezereza Imana. Imana iciravuga ngo ngira nze vuba, naho hoza n'ayandi mageragezwa, shishikara wihangane, naho ibindi bintu bikiri inyuma bije, ariko shishikara ugire gute? Wihangane, wumire kuco ufise, nagire gutwara igitsibo cawe, ngo nanje nzokugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yacu. Turakwiye kuba inkingi. Urumva wosengera kuba inkingi yo mu rusengero rw'Imana, uti naho bazoga sinzovayo, naho bazohemuka nzogumamwo, naho bobiheba nzobigumya. Yesu nashimwe. Umuntu akaniganira ku gatwiwe kuba Mumasigarira. Yesu abahezagira. Imana tugirire neza. Nivy'ukuri mu gihe c'iherezo ntihazoba ibihe vyoroshe gusa, ariko umuntu wese akamenya ati naho bizoza bigumye, ndiko ndagwana, nzoshishikara kwiha Imana. Kandi niyo yavuze ngo nshize urugi rwuguruye imbere yawe, ubwo nta muntu ashobora kugugara. Tuzi neza ko umuntu azoguma ku Mana ntizomuta, umuntu azoyumirako izomwumirako, umuntu azoyifata, umuntu azoyigumya. Ijambo ry'Imana twemeza ngo naho gehinomu yovyura ingunza, ntaco izomugira, naho coza gisuriranya ntaco kizomugira.
Yesu atugirire neza ubumire kuco ufise ntihagire ugutwara igitsibo cawe ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero ukumva woniganira kuba inkingi yo mu rusengero ngo sico gusa ariko azomunezererezayo Yesu nashimwe ngo kandi nzomwandika kw'izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje niwe Yerusalemu musha w'uruku uvuye mw'ijuru ku Mana yanje ngo kandi nzomwandika kw'izina ryanje risha Yesu nashimwe. Iyo umuntu ari mu ngoro y'Imana haraho yumva hari ibintu biriko biramushururukamwo akumva ko hari ibintu biriko birandikwa mu mutima akumva ko hari ibintu biriko birakoreka Imana iri mw'ijuru iriko irakora ibintu muri we akumva aranezerewe. Yesu nashimwe. Bibiri kwiramwandika ko wa mugwa wera musha iriko amwandika ati nawe w'Yerusalemu ushura afise ikibanza. Yesu nashimwe. Umuntu w'Imana kumva haleluya akumva ubwoba buraheze akumva yoshikama naho yarasanze mu magaragazwa akumva ati nzoyumira gitsima inejereje. Haleluya. Yesu nashimwe. Izoshishikara kubikorera abantu bayo murumva kuri kwirabikora muntu wese ayihaye umutima wiwe muntu wese amaramaje kuyubaha muntu wese amamaje kugororoka naho hari ibintu byinshi biniganisha bigomba kumukura mu gakiza ariko umuntu akariko aravuga ati Mana haleluya ndagomba kugororoka. Umuntu akaza imbere y'Imana ngo Mana ndagomba kugororoka Imana izomubona Imana izomusanga kandi izomuhezagira imwandike mu masigarira iti ndakwanditse right. Yesu nashimwe. Umuntu yandikwe mu mutima wiwe yumva ati Imana iri kumwe nanje naho noca mu mageragezwa Imana iri kumwe nanje Imana ibandike. Yesu nabaheza. Twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo umugororotsi ariko araherengetezwa umurorotsi ariko arahengetera ngo bubaha Imana bariko barahera ngo mugabo nta muntu abibabara ngo nta muntu abishize ku mutima ngo ariko umugororotsi akuwe mu vyago. Umve ngira ijambo yavuze ngo ngira nze vuba ntuhemuke. Yesu nashimwe. Ntuhemuke. Yesu araje kugutabara. Ntuhemuke naho hariho ibikugerageza Yesu ariho kandi ari ku rugi. Yesu abahezagira. Umugororotsi ariko araherengetera. Tugeze mu gihe kibi tugeze mu gihe imyaka ikuranwa n'iyindi uriko urasuzuma uriko uraraba uko ibintu bivutse siko vyama. Yesu adufashe. Tugeze mu generation igira nka gatatu mu gihugu mu bantu bakiriye ubutumwa bwiza. Ku generation ya mbere hari ukuntu bari bameze bari abantu atawakijijwe ku bintu by'ibishobisho bari abantu mu mwese yahishuriwe n'Imana Imana ikamubwira ati ingu nkorere umuntu akumva ko ari umuhamagaro wiwe agaca agenda ati ndumvise Imana ndabonye Imana agaca agenda akayikorera nezerewe. Ariko rero kurungano rugenda abo baravyara abana biraba bakabona ati ba papa barakizwa ba mama barakizwa abo barafise dogre Imana itabagiriye neza badashikako. Yesu adufashe. Ku yindi generation inyuma ya abana babo ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yakobo amaze gupfa haza urungano rutigeze kumenya ibya Yosefu abantu batangura kubivamwo abantu barumirayo. Yesu atugirire neza. Abantu barava ku Mana batangura kwamvurira amaboko ibigabitanye batangura gukora ivy'Imana itagomba ivyari bizira mu Bisirayeli abantu bagatangura kubikora imbere yuko Yesu aza. Yesu natugirire neza hazobaho ibi bintu vyose. Ijambo ry'Imana twararisomye hariya muri Maraki niwe yavugishijwe imbere yuko Yesu aza haca imyaka ngo ishika 400 atawundi muvugisha asubiye kuvugisha. Ariko Yesu nashimwe. Uyu munsi turabona abantu Imana yazigamye nk'amasigarira naho atabavugishwa bariho naho amenga ivyo kuvugishwa vyarahetse naho amenga nta bantu bagisemerera naho ba Eliya batari baherutse naho ba Yesaya batari baherutse naho ba Maraki batari baherutse ariko hariho abantu bari baravuga twebwe tuzoba mu masigarira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice ca mbere. Tuharabe aba bantu bagumije ibanga bo tubera karo tuniganire kuba mu maki mu masigarira. Umuntu wese yumve yonigana umuntu wumve yobwira Imana si kubw'inkomezi zacu si kubw'ubushobozi. Imana yabwiye Filadelfiya ati ndazi yuko ufise ubushobozi mugabo ndabona umutima wawe ndabona mu mutima umara mace kunyuba witondeye ijambo ry'ukwihangana naho wagiragejwe warihangana Imana izotugirira neza. Dusome duhereye ku murongo wa 5 Luka igice ca mbere umurongo wa 5 aravuga ngo ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya
hari umuherezi yitwa Zakariya wo mu mutigiri wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeti. Bombi bagororoka imbere y'Imana, bagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa vy'umwami Imana vyose batagawa, ariko ntibagira umwana kuko Elizabeti yari ngumba. Kandi bombi bari bageze mu zabukuru, maze yariko arakora igikorwa c'ubuherezi imbere y'Imana, uko imbu zabo zikurikirana. Kandi nk'uko umugenzo w'abaherezi waruri, niwe yari yatoranijwe n'ubufindo kwinjira hera h'urusengero rw'umwami Imana kose imibavu. Kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe co kosa. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza kw'imibavu. Zakariya mubonye ahagarika umutima, ategwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezere kuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera ahereye kuva mu nda ya nyina. Kandi azosanganya benshi mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, wasanganya imitima y'abase n'iy'abana n'intabarigwa, azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurira umwami Imana ubwoko burorana. Uyu yari Zakariya. Nsomye ivya Zakariya n'umupfasoni wiwe Elizabeti, numvise nezerewe. Mwiyumvire, hari haciye amagenerasiyo menshi, hari haciye imyaka 400. Imana ivuze iti aho navugiye mukanka kumva, ntawe nzosubira gutuma. Genda mukurikira iryo jambo, uzoryumvira zomuhezagira. Imyaka 400 nta bintu vy'imwemu vyumvikana cane, nta bintu bihambaye vyagaragara. Mugabo hariho abantu nk'abo bitwa ba Zakariya. Zakariya yari umuherezi. Mwogira muti ngira yaragorotse kubera yari umuherezi. Oya, yari umuntu yaniganiye kuba Mumasigarira, kuko abaherezi usomye hariya muri Maraki kiwenyene imbere y'imyaka 100 nabwira abantu, yavuze mweho abaherezi mwahinduye isezerano ryanje. Yesu adufashe. Mwahinduye ukundi isezerano. Yesu adufashe. Nukuvuga ntibari bose. Mugabo hariho umuntu yitwa Zakariya, yari afise ngo n'umutamakazi wiwe yitwa Elizabeti. Aba bantu ijambo ry'Imana ribashingira intahe ngo bompi bari bagize gute, bagororoka imbere y'Imana, bagendera mu mabwirizwa y'umwami Imana yose batagawa. Mwumve, si nk'iki gihe. Yesu adufashe. Hari igihe cyo mu bugaragwa, hari igihe cyo kuma kumwe kwitwa kuma. Yesu adufashe. Nta mpwemu yavuga, nta mpwemu yariho ngo bumve abantu banezerwa, ngo ibintu biryoshe, ngo bumve indirimbo ziryoha. Abantu bari barabivuyemwo benshi, bari bikorera ivyo abanyamahanga bakora, bari bakora ivyo abanyabyaha bakora. Mugabo kuko Imana izabayo, hari uyu muntu yitwa Zakariya. Zakariya be n'uwiwe hari ibintu Imana itari yarabakoreye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Elizabeti Imana yari yaramwimye umwana, yari ngumba. Yesu nadufashe. Mugabo uyu muntu yitwa Zakariya na Elizabeti, hambavu y'ubwo bukene bari bafise, hambavu y'iryo zina bari bafise, baravuga bati Imana ntituzoyihemukira. Mwumva vyari vyoroshe, mwumva vyari ibintu vyoroshe. Iyo umuntu atarose umwana birababaza, ngo ngira nze vuba wumire ku cufise. Yari afise iri jambo rivuga ngo wumire ku cufise, ngira nze vuba. Yavuga ati je nzoguma ngororotse. Siko Elizabeti na jewe nzobigufasha, tuzoguma tugororotse. Yesu nashi. Baraguma barakorera Imana, bayubaha mu mutima, ibintu vyo mu mutima bayubaha mu mutima, barashishikara barakora. Ubusore burahera, imyaka y'ubuyaga irahera, barakura imyaka 50 irahera, bagikorera Imana. Kandi gaho ntibaze ngo abandi bari babishishikaye gose. Oya, bari abantu barigumije, bamenye ibanga ry'Imana, barashishikara barakora. Sinzi imyaka yabagendeye, mugabo birabona ko
bari bageze mu butama n'ubutamakazi, bari hasigaye bavuga ati hasigaye ko tuja mw'ijuru, bari biteze hasigaye ko tuja mw'ijuru. Mugabo Imana itaraba nk'abantu ngo ngira nze vuba, iciraza vuba, isanga Zakariya yashizwe ku rutonde, niwe ariko arakora muri iyo misi. Yesu nashimwe, agakora yubaha Imana, agashishikara gukora yubaha Imana, agashishikara kugenda neza. Ishimusangayo ngo haza umumarayika Gaburiyeli arababwira ati umviriza Zakariya, ati wewe urinde umbwira, uvugana nanje urinde, ndi Gaburiyeli nama mpagaze mu nyonga z'Imana. Igihe wariko urasenga Imana yavuze ati mugende mubwire. Igihe wariko urasenga Imana yaciye imbwira ati haguruka ugende. Urabe aho Zakariya ariko arasenga, umubwira uti ivyo wasengeye vyumvise. Yesu nashimwe. Yo Zakariya yumva bimuteye ubwoba, aramubwira ibizomubako, ati umve Zakariya, ntuzovyara umwana gusa, uzovyara umukuru. Yesu nashimwe, uzovyara umukuru aruta abandi. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo Yohana nta mubavyawe n'umugore nta numwe amuruta. Yesu nashimwe, sukumwirura gusa kuko yubasha Imana imuhaye n'agasunuzo, ati kandi subukuru gusa umunsi yavutse uzokumva batishwa muri mpemu yera. Mbega Imana imeze gutyo. Haleluya. Imana irirura ku bantu bihanganye, Imana irirura. Imana ikaza ikasanga cihanganye izokwirura. Imana iraza muhira mubwira azokuzura mpemu yera agikorotsa avuye mu nda. Haramwe bwavyo mwari mukumbuye abavugishwa, si ibyo gusa azoza mu buryo bwa Eliya, umuriro ugiye gusubira gutibuka. Ivyo bintu vyari bikomeye, umuntu yihanganye arayirindira, yarafise ijambo rivuga ngo wihangane ugumye ico ufise ngira nze vuba. Ararigumya, sifa kwa Yesu, ararigumya abiguma, ararindira acaronka Yohana. Ati mugiye gusubira kumva kuvugishwa. Bivuye hehe? Mu rugo kwa Zakariya na Elizabeti. Biramusiga, biranka ukuntu yobihamvya, biramunanira, vyari biremereye. Iyo Imana ikoze ikintu urabura uko wifata. Mbega hazira inzambi ikavuga ukisanga mu kirere, uzifata gute? Yesu nashimwe. Mwibaza ko hari position umuntu azoshobora gufata, mwibaza ko umuntu azobigenza gute? Yesu nashimwe. Umuntu azibura uko afa gabonye inyiganza ati nashitse, yumva akanyamuneza karamusha. Dusenge tuzobe tuniganire kwa Mumasigarira. Mumasigarira ni yazobibona, Mumasigarira ni yazobibona. Si bose babibona, vyabonye Zakariya na Elizabeti naho barabatamakazi. Abantu menga baragayitse bagereranywa na rya shengero ry'Ifiladelfiya. Ntibari abantu nk'abo gusa, mwogira muti ivyo vyari bibabereye ivyo gusenga. Mugabo nasomye ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rifise imigwi yose y'abantu bashishikara kuniganira kwa Mumasigarira. Harimwo n'inkumi, ewe harimwo n'inkumi, harimwo inkumi yitwa Mariya yarinze akobwa bataramenye citwa umugabo, araronka umufiyanse Mariya. Ico gihe nyene Mariya ngo yabi Nazareti, uyu muntu Elizabeti yaba hari i Yudaya. Narasoma ijambo ry'Imana urondeye hari ngo nk'ibirometero 260. Mugabo abantu kubera baramasigarira bari bazinanye. Undi munsi Imana yari kurishura, yarije Imana iri kurishura, ihejeje guca kwa Zakariya na Elizabeti, icihindukira Nazareti, ica no kwa Mariya kuri abo wihanganye. Yesu nashimwe. Iciragenda no kwa Mariya kuri abo umuntu wundi yihanganye. Muri iyo misi abantu bariko barandura, iciragenda yubasha Imana aho yibereye mu dukogwa. Yari umuntu yubaha, yaragororotse, ata bintu vy'agasembwa naho yari fiyanse. Gaburiyeli acirarega ati nawe yakuntumyeko, ati yagutumye iki? Umviriza, ugiye kuvyara umwana w'umuhungu kandi azokwitwa Yesu. Ntuzovyara ikintu coroshe. Wewe warigumije muri no misi, wumiye kuco ufise muri no misi, ugiye kubona ibitangara. Bizogenda gute? Tumviriza, je ntaramenya umugabo, yarishingirina, je ntazi ikintu citwa umugabo, ngiye kuvyara gute? Igitutu cishura vyose kizogutwikira, imwuhora wumviza muri wewe ya mwemu, ukumva ibintu biriko biradwangana. Izoza nubu uzoza wumva ariko aronka. Yesu nashimwe. Ivyo bintu birakaze kubera yubaha Imana. Nibibe nk'uko ijambo ryawe rivuze. Ndabirindiriye ko twarindiye tuzobona. Yesu nashimwe ko wihanganye uzobona. Tuzonezerwa umunsi twamubonye. Ibintu vy'imibabaro tuzovyibagira, ibintu vy'ubukene bizibagirwa, ibintu vyo guteseka bizibagirwa. Uzotwenga. Hari ibintu Imana iri kurakora muri no misi, hari ibintu Imana iri kurakora. Mbega yoba yaciye no kwa Elizabeti kagatamakazi dukundana, inkumi yuzuye mpemu yera, usanga ikunda no mutamakazi yuzuye mpemu yera. Umenga ntaho bohurira, mugabo basanga bafukamye hamwe, usanga bariko barihanira ivyaha hamwe, usanga banezerewe hamwe, bariko
yuzura ubushobozi ati ndagiye ndafata itike ngiye mu Kirundo ku birometero 160 ariruka no kwande no kwa Zakariya asanga aho Elizabeth n'umunezero w'abantu buzuye mwemuye ati Elizabeth amahoro neza Yesu atugire neza aramugumbira mw'izina rya Yesu yo ngo akimuramutsa umuntu aheruka kugenderwa n'Imana aza yumva nawe nyene biratibutse bimutibukiyemwo aza yumva munda wa mwana w'Imana atawe yogira uko nawe acaravugisha ati Mari abantu bihanganye muri no misi ibintu bigira bitube wandamukije za numva ibintu rabayirora acaravugisha muri mwe umva baranezerewe Yesu nashimwe atumverize mbega nawe yarakugendeye ate yaratugendeye mu gihe nk'iki Imana yarabonye abarushwa Imana yaratugendeye Yesu nashi nakundwa ba Yesu ibintu tuvyumireko birimwe umunezero birimwe amahoro barashobora kuvugishwa bose baravugishwa umuvugishwa kuri umundi mwo yo isi iranezerewe igiye kubona ibyiza muri no misi Imana yibutse ubwoko bwayo Yesu na abantu bari mu bushobozi abantu bari gumije bari abantu batamenyekana bari abantu batomenyekanye mugo wa musi Imana irabanezere bene data Imana izotunezere umugorotsi ariko araherengetera ntawe ubishize ku mutima mugabo wewe urakwiye kuneganira kwa Mumasigarira urakwiye kuneganira kugumya ibi bintu naho wavuga ati ibintu abantu bari kubaruma nibume mugabo wumuke ugumye mhemu nibareke gusenga ariko usenge nibareke uvugishwa ico gihe mwaza ko hari urukundo rwari rukiriho ngo rwari rwaratimvye Yesu adufashe urukundo rwari rwaratimvye mugabo ca ndiyumvira umwana w'umukobwa nka Mariya afashe itike agiye kuramutsa Gatamakazi ku birometero 160 aho nimumva ko hari ibintu Imana yari yaraziganirije mu mutima iwe hari ibintu vy'urukundo Imana yari yaraziganije bagiye kwibutsanya ibintu vy'Imana bagiye kuvugana ibintu vy'Imana gusa ukuntu vyaryoshe naho abandi ariko barivanga n'isi acaragenda Yesu atugirire neza n'uru rukundo Imana igomba ko tugira nibi bintu Imana igomba ko tugumya nibi bintu Imana itugomba Yesu atugirire neza turangirize mu Baroma igice 8 ntihagira ikintu kidutandukanya n'uru rukundo rwa Kristo umuntu wese yumireko umuntu wese agumye umuntu wese aramirize neza Imana izotugirira neza 37 aravuga ngo ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho gwoba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu amena none rero bene data nta kintu co dutandukanya n'urukundo rwa Kristo umuntu wese abigumemwo ijambo niri ngo Yesu agiraze vuba nimba uri kurageragezwa nimba uri ahantu uri kurageragezwa wumva wegeranye wumva imitima yabaye ibiri wumva vyakuniganiyemwo uri muri ndabihebe uri muri ndabigumemwo uri muri bizogenda gute mbega ko sigaye meze uku mbega ko vyabaye uku umuntu akagira imyidodombo myinshi imbere y'Imana birashoboka ko woba ufise ibintu vyinshi biguhanze vyugarije imbere n'inyuma vyugarije hirya no hino mugabo ngira ijambo ry'Imana rivuga ngo turushishwa kunesha n'uduha inkomezi ngo kandi menye neza ko atakintu co dutandukanya n'uru rukundo rwa Kristo ngo mbega gwoba urupfu mbega gwoba ubugingo mbega boba abamarayika boba abaganza ico arico cose ntihagira ikintu wumva co gutuma urekura akagakiza nturekure mwene data nturekure ariko umuntu wese aniganiye kuba muri aya masigarira umuntu wese aniganiye kuba muri aya masigarira umuntu wese yumve uko biri kose nzoguma nkizwa uko biri kose nzogumamwo nzoba inkingi yo mu rusengero abo bantu ngo Imana izobagira inkingi yo mu rusengero umuntu wese ahari ariko arakorera yiyumvire kuba inkingi yo mu rusengero yiyumvire kuba inkingi ni ikintu kigumye imfuruka inkingi ni ikintu gikomeye gifata ibintu kugira ntibitembe gifata inzu nzogumayo kandi nzoguma nkizwa nzoguma ngoroka abandi bazonyigirako sije nzoja kubi Imana yagiriye neza uyu muntu yitwa Rusi aha tugira duhamagara umuntu wese umuntu yumva ari mu mageragezwa umuntu yumva ariko arabivamwo umuntu yumva muri no misi yamaze guhemukira Imana
uyu muntu yumva yataye ukwizera, uyu muntu yumva yari yarushe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ngira nze vuba wumire kuco ufise. Tugira dushe tuguhamagara uze witature n'Imana, uze utunganye ibisigaye. Hanyuma uyu muntu yitwa Rusi, muramuze yari yaraboneye Mowabu, ari kumwe na inabukwe. Inabukwe amaze gupfakara akabura n'abahungu, aravuga ati nta kintu ngisigaje, reka nsubira iwacu. Amaze rero gufata iyo migabo, arabwira abakazana biwe bari bapfakaye, abati je ndasubiye iwacu. Namwe Imana irabahezagira, muriberiyo, mwigumire ngaha, muracari bato, muzokongera murongogwa. Arabasezera. Umwe muri bo Orupa aravuga ati nivyo mabukwe, nukuri nivyo, urabona ntaho kwigora kuzerera inyuma, kandi ata kintu kiboneka tuzohakura. Reka je nigumire ino, kumbura Imana izontabarira. Mugabo ngo uyu muntu yitwa Rusi. Rusi aravuga ati umve mabo, iyo uzoja niyo nzoja, aho uzorara niho nzorara. Imana yawe nizoba Imana yawe. Yesu nashe yari afise irindi banga rinyegeje mu mutima. Aramubwira ati umve, inabukwe aramubwira ati umve mukobwa wawe, umviriza neza, oya igumira, none ko tanagahungu mfise, nta kintu uzoronkera hari. Yari afise ibanga mu mutima. Yesu nashe ibanga ry'Imana rifise n'abayuba, azobereka isezerano ryiwe. Yesu nashe aramwinga ati gumaho ndekuza mu buruhe gusa, aha tugiye mu rugero tuzomererwa nabi. Aramubwira ijambo riryoshe. Rusi arabwira inabukwe atumviriza amabo, ntacu nyingingira kukuva, ntacu nyingingira kusubira inyuma, naramara nzojana nawe. Bene data, hariho uruta Naomi, yaramye inyuma ya Naomi, hariho umuruta. Muze twumire kuri Yesu, muze tugume kuri Yesu. Hagira ze vuba, kandi azosanga ivyo vyawe bikiri, hazosha bikura mu nzira. Yesu nashe erega zoza hariho ibintu bikiri. Yesu adufashe. Mugabe ijambo nirivuga ngo ngira nze vuba, sikera. Reka kwihuta, reka kunyarutsa, reka gomba kwiruka ngo umusige. Agira ze vuba, none azogusanga ariho. Yesu natwe iri kwiranterena ishengero. Isi ishishikara kwigisha, ishishikara kurondera kugota abantu b'Imana. Mugabo wumva waramaramaje, wumva womaramaze, kuba mu masigari, kuba muri aba bazogwana intambara yiheretse yo kuba mu masigarira. Wumva woniganira kuba nk'abazakariya, ukaba nk'aba bantu twabonye, naho bari bafise amageragezo, naho atakana bari bafise kugeza mu butama, bari abantu bagifukama badatibirake ku Mana, bakaguma barindiye isezerano ry'Imana. Wumva mu mutima wawe hari cyo kwitatura n'iri jambo ry'Imana. Umuntu wese yiyumviriza. Yesu abaheza. Umuntu arakwiye kuniganira kuba muri aba bantu, akumva ko akwiye kuba nk'abo bantu b'i Filadelfiya. Ntibari bameze nk'Ituwatira, ntibari barirekuriye mu bitagira ikimazi vy'isi, ntibari barirekuriye muri za nyungumbi za Baramu, ntibari barirekuriye mu busambanyi nk'abo Yezebeli yigisha, ntibari baragiye mu vy'ubwibone, ariko bari abantu mu mitima yabo bafise ibanga ry'Imana bagendana. Bari abantu bama binginga Imana, abantu bama imbere y'Imana, abantu bazi ko bazonesherezwa nayo, bari bazi ko hariho urugi rwuguruye atawugugara, barihanganira amageragezwa, naho amageragezwa yoba yaje bakihangana. Mwene data, garukira aho ugeze. Wewe wariko urasubira inyuma, wariko uragomba gucikira, wariko uragomba gucikiza, wariko uragomba kuva ku Mana. Ingo kuri Yesu, agira aze vuba azogutabara. Yesu ari hafi azogutabara, ntazosanga iwahemutse. Yesu acarabaza ngo mbega umwana w'umuntu ahazozira, azosanga ukwizera kukiri mw'isi, azosanga ukwizera kukiri mw'isi. Umuntu wese ariyumviriza, umuntu wese arazi ico yokora, ariko wumva nawe wo kwiyandikisha mu masigari. Garagaza umutima wawe uwusasa imbere y'Imana, aho upfukamye uririra Imana uti nanje nze mboneke mu masigarira. Duce dusaba Pastor Deo azasenga Imana, asabira imbabazi aba bantu, Imana yongere kubandika mu gitigiri c'abihanganye c'amasigarira. Turagushimiye Mwami Imana nzima, urakoze ku ijambo ryawe, urakoze kutubwira ico tugombako. Uvize amatwi niyumva ico muhemu yari karavuga, uriko urategura umugeni umukangura be muri aya masigarira. Ntatwagwe n'isi ya kino gihe, ariko yirinde yumire kuco yakiriye, azigama ijambo ryawe, azigama agakiza, agwana intambara nziza buramiriza bubandanya, ntabe mu biyonjora, ntabe mu basubira inyuma, ariko abe mu bafashe ingingo ikomeye y'ukumira kuri Kristo, y'uguherera kuri we wenyene,
kugira ngo bashikame bashingwe neza mu gakiza, baboneke mwami ari nk'inkingi, baboneka ari inkingi wandikako izina ryawe, abantu bose bakabona ko bitirirwa izina ryawe, bakabona ko amazina yawe yanditswe mu gitabo c'ubugingo, yanditswe mw'ijuru, kuko banesheje, kuko baramirije, ko bahisemwo kuba abagororotsi, ko bahisemwo kuba bera, ko bahisemwo kuguma muri aya masigarira y'abantu mwami bativanga n'ivy'iyi si, ariko bariko bararamiriza inzira ija mw'ijuru. Ubakorera ibitangaza vyama bijana n'ijambo ryawe, kandi bagize bararyakira. None ubaha umugisha, ubaha umugisha mwami, mana ivyaha bihanagurwe, baronka ibihe vyo guhembuka mu mitima yabo, bumve mwami kubemeye, bumve kubatsindanishirije, bumve mwami kubagiriye ubuntu, bwa buntu mwami bugirirwa abantu bafise inyota yo kugororoka, bafise inyota y'agakiza, bafise inyota yo guma mu masezerano, kandi abakubaha uzobereka isezerano ryawe, uzobakorera ibitangaza, uzobanezereza, bazobona umugabane wabo w'abagororotsi, bazobona impera z'abizera, bazobona umugisha wawe bashikako. Kandi mwami kiruta vyose nuko uzogusanganira mu bicu, aho inzamba Yesu izovugira, aho uzogaruka gutora umugeni, kuko uvuga ngo ehe ndaza vuba, ehe uri kuraza, ehe ugiye gushika vuba, ehe ugiye gusanganirwa n'abiteguye, ababaye abizigirwa, abagize inyota y'aka gakiza bakazigama, bakagwana intambara nziza yo kwizera, bakazigama ikibitsanyo cabo, bakagama mwama amasezerano ntibiyonjore bayavemwo, bakaguma arabizigirwa. Urakoze mwami, amaraso yawe Yesu aboza icaha cose, bagende bumva umunezero wo guharigwa, umunezero wo kwezwa, umunezero wo kwemerwa n'Imana. Urakoze kuvyumvisa, urakoze kubikoze, mu izina rya Yesu Kristo, amen.